yego murakoze. Muduge hanyuma kwijambo rero. hanyuma umuntu umufasha wanje yitwa Nijimbere Manueline yabashije tariki 30 z'ukwindwi 2023 Mwosubiramo gatoya yabashije yasafiriye mu 2023 itariki mu kwezi kw'indwi itariki 30 amaze gushika yarashoboye kumubwira ko yashitse amahoro. arakora mbwagera igihe batanga bamurika bamurika amafaranga bamwe bamurika amafaranga akuye mbwa munini batangura kumukata amafaranga bamubwira ko bamuhemba amafaranga adakwiye kuba bamuhemba amafaranga menshi. hanyuma ivyo jema amaze kubibona ndabimubwira bagije acamubwira ngo tugomba amafaranga menshi cyane. hanyuma amaze kubimbwira ndamubwira ati inshuti yanjye urabona abantu muri ko bimeze bisabwa kwihangana kugira urabe ko iminsi iba irahera. Mwotubwira amahera bamuhemba nayo bamaze guhindura bamuhemba bwa mbere bamuhemba ni kuvuga ino nashobora gutora idolari 447 bwa mbere. ariko bwa mbere baciye badora kora ku idolari zibiri idolari imwe ku kwezi. Numa nukuwa naca ntori idolari 455 na 45 ari mu gihugu ikihe? Arabia Saudite. Ayo yarungika buri kwezi canke mu gihe kingana iki? Oya bayarungika buri mezi abiri. Aho bisobanuye ko ayo yabara y'amezi abiri. Yabara y'amezi abiri. Okay, gira amahoro bandanye. Hanyuma ibyo ibyo turagwatereka tuzihanganire. Mugabo rero mungi matangura gufatwa nabi batangura kunywa n'indya zo gufungura. Byatanguye ryari? Byihanganira. Ibyo byatanguye amaze nk'amezi nk'indwi. Ubu amaze y'amezi umwaka wose hafi n'amezi 4. Egome. Hanyuma ivyo navyo nyina arabyihanganira. Bwa mu nyuma niho batangura kubwirana kuzera baramwima telefone kugira ashobore kuvugana n'umuryango. Arababwira ati none nta kuntu mushaka kungurira telefone mu mahera yiwanje kugira mbashe kuza ndavugana n'abana. Nabaramubwira ati oya ntibikunda. Mu nyuma y'ivanye na situation yararimwo arambwira ati jewe kabisa ndananiwe. Ivyo yabimbwira byo mu kwica 11. Ati bishoboka araba ukuntu washara kunkura ino. Hanyuma yenda ndamubwira ati ujya ngaho ivyo ngaho ntivyo kunda ko bishobora kugukura hiyo kubera ikigo nta telefone umva office tiko ngaha urabe nabi barashobora no guca bambloka ntidusubiye kuzoza turavugana. Tirere ibintu byose raba ubigendeshe bukebuke urabe ko iminsi basi ibirahera turashaka gusanga baba nkagura telefone kubera ibibaza ko wapa utoroka. No kuvuga ko burya umunsi wabaye uwo ntitwasubire kuvugana kuva mu 11. Ciyongeye ko n'amafaranga ntibasubire no kurungika uku kwezi kugira gatatu. Bamaze kubona je ko bamburotse kuri telefone naciye nshobora guca kwindi telefone. Ndandika message iyo message nanditse barayisomye mugabo ntibashire kwishura none bace bayinone bayibloka. Nca ndaca kubandi bantu bari bashoboye kujana hiyo. Ndababwira ko bimeze. Baca baravuga ati sawa reka tumwandi natwe dukoresha natwe kwandika. Canke tugira amapere. Ayo manimero yose yose ya bloka. Maze kubona ko bimeze uko ko ariho bari bashikiye bwa mbere. Mumaze kubona ko bimeze gutyo mwaciye mwitura? Naciye nitura Madame nde? Madame Karine Madame yitwa Karine ari aserukira office hiyo. Hiyo hehe? Hiyo muri Saudiya.
jewe siyo ndi ariko mugabo bandanye uvuge. hanyuma amaze kumwitora ndamubwira ko ibintu byose bimeze ntiyashoboye kunyishura naramurukiye message zika nka 3 zose ataranyishura uwo mwuko kwa kwezi kunyene kwa kabiri niyo cyanyishura arambwira ati cyo gufasha niki ati nuko woshora kugenda kuntuze kuri biro yabakoye mu Burundi ubiture tibarashaka kugutunganiriza kuri office ndagenda ubona hasanze yaranyakiriye ndamwiganira ko bimeze acarambwira ati sawa rindi ati nzogunyisha ku wa mbere iyo yari vendredi passé pana iyejo ku wa mbere ndarindira uwa mbere windi tugira duheze ndarindira kwa menyisha ndabura ndamwandikira ama message atandukanye ndarindira ko nyishura ndabura hanyuma ejo vendredi ejo iheze niho rero naca ngenda kuri biro ca ndahasanga umudeje yagiye kuri biro ashasanga umudeje. Reka twumve icyo umudeje yakoze. wagiye kuri biro ucasanga umudeje, tugomba twumve icyo umudeje yakoze. umudeje maze kwashika naramwiganiye ko bimeze. Mbega murashaka kutubwira iyo agency yamurungitse yitwa gute n'umudeje ninde iri hehe? Iyo agency yamurungitse yitwa Ala Salama iri mu Kamenge muri Mirango. Ugeze hajya iwo babona abantu icumira nk'injira kote iyo adwati bitwe iwabona abantu afate utongira baramberega dadro bamera nko amusi ubona abantu ari mu gihe nawe sinagiwe ntaje nabaje kumukora musabye na konti iwe acharambira sinafashe konti ya WhatsApp ngiye kubwira umushefu wanje tayi umushefu icazo nshikiriza nzo kushikiriza kuri WhatsApp ati kimwe gusa si ibintu nibisi ibintu byihuta hanyuma nabati sawa nta ndageye yewe namutekana tuwe namwe bakujuga umuntu basi yoba akihari basi kugira numbe nijugiye. Uvuga ati rero warageze ku biro barakwizeza ko bazogufasha, hanyuma uragenda ntacyo bagufashije, urasubirayo n'umudeje ntacyo arakubwira ati no muri Arabia warabituye uriyo yitwa kwafasha abarundi kazi nawe nyene yakurungitse mu Burundi. Hari handi hantu baba waragiye none? Nta handi hantu woba waragiye, nta handi hantu woba waragerageje kuja, nta handi hantu woba waragerageje kuja? Ego murakoze narashe no gutura icyo narashe gutura ambassadeur aserukira Burundi hiyo ya Arabia Saudite. Ambassadeur maze kumwitura yaransabye ati maniko photocopy ya passport y'udamu wawe. Ndayimwohereza iyo nayimwohereje hari mu mpera z'uku 12. Asharamu ubona ati usade ati shinge ati mu ntango zo kwambere uzoce baza niyo bandiri yaje. Hagarara neza, hagarara ahantu hadeze nziza, rondera rezo nziza twumve ko twumvikana neza. Ubusinzi fumuntu nubundi sindakumva neza nkuko ndabishaka, nkuko vyatanguye bimeze. Nimuvuge twumve ko kuko uko mwatangiye muvuga ubu siko muriko muravuga, ariko ntaco nimugerageze. Ambassadeur mu ntango zo kwa
mbere ndamurondera mm, maze kundera yanshubije sanga yo yari mu kenshi mm, hanyuma mu nyuma ndamwibutsa naho nyende bamwe ndashubije ndagira amapere mbarabundi nkanyitaje mm, ihari no muri iheze naho baraho ndashubije cyane bwati ntakundi mm. none mpamvu rero nambye tukanituye namwe bakwaje mushobora kumufasha nka ambasaderi ushobora gusanga yishe mu bamwe benshi b'igihugu Icyo nobashingira intahe nuko aha uhereje uvuga ko ambasaderi nawe ataca aragufasha vyovana kumbure nuko habaye akazi kenshi kuko mu byo turiko turabona muri iyi minsi byose mu by'ukuri mu bikorwa baragerageza kwitanga bagafasha kandi cyane reka buno butumwa n'ubundi ndagusaba ko wasura kubumuha kandi uko nyine abimuhaye wongere umurunyukire fotokopi wandike na message urumva uko urumva ko mu Burundi bobo ataco bariko barabafasha we ongere ufate iyo fotokopi kuko iyo kubera ko iyo nimero ya ambassade yandikirwa n'abantu benshi abantu ibihumbi n'ibihumbi wewe wanditse ucuja munsi za umenya ko atari mwe nyene bariko murabandikira iyo ugarutse ugaruka na passport na message bishobotse ukagira replay kuri message yakwandikiye kuko urumva uje ukavuga ngo none ngumbonera ngo vya bindi gute ntanakumenya kuko hariko message nk'ibihumbi 5 none umva yo kumenya gute rero ndiko ndabigisha ukuntu mubikora n'abandi bakurikiye kino kiganiro na jewe unyandikiye ugarutse mu nyuma ugarukana bimwe wampu bwa mbere message ukayizana na n'ya passport kuko urumva ntashobora kumenya ivyo birumvikana mugara je narabigerageje gufata na fotokopi ya passport na passport ya musi ugira bene pale wa umuntu ari mu bamwibutse ego mesawa reka ntaco n'ubundi subira bikore murakoze cyane subira bikore hanyuma murakoze ko murenganishije buno butumwa mwe icyo mwipfuza n'igiki none namwe nashobora kubanza nkumbiriza umuntu wanje kwanza kwakira hari bishoboka agashaka gutahuka mu gihugu n'amvukiro nagira mwipfuza ko akora akazi arabarungikira amafaranga none ntimushaka ko akora ngo akabarungikira amahera ivyo byo kuvuga ngo akora amafaranga bisa bivanye n'ubuzima yoba arimwo harumva hakugira tumataha muga bishobotse bashaka kumubona kama telefone ugira bashaka kuzera kubana n'umuryango akazi yo kabandanya n'amahoro menshi cyane okay ati mwifuza ko abaye ari muzima akabandanya akazi akabarungikira n'amafaranga ariko arakorera hanyuma bitameze neza bakamurihira agataha iki ni icifuzo ciza ego ego nico jesa ego reka ndabashimire nizere yuko ubutumwa bwanyu bwashikiriye ababijejwe kandi na cangombwa cy'umutambukanyi wanyu nagishize ahabona passport ariko amazina Emmanueline ibindi zina sindi ndaribona nerekanye rimwe n'ibindi bimuranga byose biri ngaha nije imbere Emmanueline ego nije imbere Emmanueline okay nibyo twizere yuko abantu bafasha bamaze kubona ubutumwa bwanyu kandi bagiye kumufasha kuko turazi neza ko ari abantu bari baragerageza gufasha iyo habaye ibibazo nk'ibi kandi bigenda birakemuka
wowe ibyo uvuga birumvikana ntiwoshobora kubaho amezi angahe yose wavuza atatu utumva umuntu wawe birateye ubwoba. yego Hanyuma iyo nimero none ya ko boss, murabona iyo nimero ya boss wiwe mwahora muvugana ko urayifise, yego ndayifise urashobora kuyimpa? ndayibaha Yimpe kandi ngomba ndabavugishe, hanyuma madame wawe niyakurondera niyakuvugisha uze guca umunyandikiro umbwire ko yakuvugishije, ariko je ndazi we numpereze iyo nimero y'aba boss biwe. cyane Murakoze ndabashimiye kandi sasa namwe turashaka kuruka uvuze ko guhera mu kwa 11 atarahembwa, arimo ntarahembwa nta mafaranga urabona kandi nturabavugisha. nakumjigiye sinasora kubona amafaranga. Okay, murakoze rero reka numpe iyo nimero y'aba boss biwe. hanyuma Wongere ukore akora igikorwa sabwe. sinagenda no nshimire kubivanye n'ibikwa muri murakorera abana b'urundi Murakoze. ariko gukora kabisa cyane kuko urabona ubuzima babayemo bamwe ni ubuzima bugoye cyane uri mu mahanga udafite umuryango wawe kondisiyo mbi bica bite Ya birumvikana murakoze nk'icyo basaba pardon nk'icyo basaba umwebwe mushobora kumuvugizi kuvugira abene b'urupiye mu mahanga ko ushaka kubwira nk'ubuserukizi nk'ambasaderi agashobora kuza abo bantu baserukira ibihugu byabo iyo bagashobora kuza bakaborohereza ivyo yavuze neza batekanye. Ivyo yavuze sinavyumvise ngo subiramwo. Nari ndasaba office yikakure nushaka kutuvugira cyangwa mukavugira abantu bari amatelefone bakabamatelefone bakaza Okay, ati mwifuko ubuserukizi ambasade yo zaravugira abantu bari hiyo Saudi Arabia, hanyuma bakaza barashobora kuvugisha imiryango bakabaha amatelefone kugira babashe gukora akazi kabo nabo batekanye ko igihe uri muri condition mbi cyane kuba n'umuryango wawe cyabituma buhegura cyane ushaka kugakora neza bivanye n'iby'imbere muri yumvira mbega umuryango wawe umeze ute. Aho birumvikana umuntu ashobora gukora atekanye. Ndagushimiye rero mugira ibihe byiza, murakoze kudushimira kandi natwe. Ubu niko buzima abarundi kazi babayemwo, ariko murumva nk'umuntu ntarera gusema n'ukuri kuva mu kwezi kwa 11 yarituye uwo Karine ntaco bamufashije, aragenda kuri office ibiro vyamurungitse ntaco bamufashije, aragenda kuri office yamurungitse ahasanga na deje naho nyine cyo baramufasha. Nare mwumva nko warera gusema kweri mu kwezi kwa 11 kwa 11 kwa 12 ukwa mbere ubu turi mu kwa kabiri aba yamezane ntaravugisha umugore wiwe, ntararonka na message, ntararonka n'amafaranga, namwe zamwishira muri kino kibanza. Aba bantu barungika abantu muri Arabia n'ukuri jewe sindavyumva neza vraiment, abantu n'ukuri sindavyumva. Aha babwizwa kwishira mu kibanza cy'uyu mugabo, wewe ari umugore wawe kweri Gabwana Deje, ibi bintu byo korohera. Hanyuma Chenda cyeka bino bintu bakora bibaza yuko bidashobora kumenyekana. Jisho nisabira leta nuko ama office nkaya yozira yugara atitaha abakozi bayo, kuko ndazi namara bivuze ibisivyo basezeranye ko umuntu abura kuva mu kwezi kwa 11 akabura burundu kwa 11 kwa 12
kwa mbere turi mu kwa kabiri nta na kimwe barakora kandi barabimenye. Urumva amafaranga yabo barayakiriye barayariye vyaraheze. Aha bumubwira ati twaramubuze canke twaragerageje byibuza akaronka message nimwe. Nanje reka ngerageze. Kangerageza ubunyene kandi ntaravyibagira. Mbo ndabashimiye ariko ndabakengurukiye cyane ko mwashoboye kubana nanje muri kino kiganiro. Nizere ko uwo mushiki wacu nije imbere Emmanueline vuba tugiye kumubona agaro n'amafaranga ahera niwe yose akayarungikira umuryango wiwe. Murakoze.